kuba twatanguye iyi lancement officiel ya kickboxing. Kickboxing rero nkuko twabibwiye abantu benshi n'urukino rwerekana ingumu n'umugere. N'urukino ruhuza ama arts martiaux menshi yose abasigaye gusa kuhinyunyanyuramo gato hama tugakina twese tugahuriza. Rero niyo mpamvu twayise kickboxing kugira ngo abantu bose bo tuyise sanda ntibabitahura ko n'ururimi rw'Igishinwa, ariko tuyise kickboxing abantu baca batahura yuko wakinye karate. Jean-Claude Van Damme yakinye karate akina na kickboxing, n'abandi bose bagiye turaba amafilme tukiri bato bagiye bakina urukino rwa kickboxing. Rero nosaba ni lancement ya mbere nkabantumira abantu bose bashoboye gukora kumva ko urukino kubera mu kanya turaza kwerekana amakomba. Dufise imigwi itatu yashoboye gushika muri final, ko twatanguye kwerekana ama elimination gushikaho dushitse ubu nyene. Ubu rero ni umunsi nyene twashaka ko bose baraba urukino rwa kickboxing, ariko niyo mpamvu twatanguye twerekana ama demonstration ya wushu. Wushu ni ijambo ritamenyerewe cyane. Iyo tuvuze wushu tuba dusiguye ibintu byinshi cyane, uvuga ni arts martiaux zose en general. Uvuga hari icyo tuvuga Shaolin. Shaolin c'est le berceau des arts martiaux, byose niho byavuye. Uvuga rero biva hajya biduga gushika aha abantu bakaguma batera umugere amatwi abandanya. Rero nicyo nashaka gusaba, mvuga nti wushu yangloba ama arts martiaux menshi cyane, ariko aho nyene mwabonye nsiguye harimo menshi. Hariyo icyo twokwita Shaolin Chen, ni c'est la boxe Shaolin ikorerwa muri monastère, novuga ariyo origine des arts martiaux en général, yashoboye gutangura muri 545 avant Jésus-Christ. Uva haciye imyaka irenga 2500. Rero urukino ruriko rurakinwa uyu munsi. Rero tukaba turiko turakina kickboxing kugira ngo duhuze ama arts martiaux yose, abantu bose bashobora kuparticipa. Nukuvuga ngo edition ya kabiri twifuza yuko abo kwiyandikisha boba benshi. Tukaba duhamagarira ko abantu bose bo kwiyandikisha, eka simpaka ubu ushoboye kuba warakinye Nanchen kubera ni imwe mu maforme, cyane Shaolin urashaka kuba warakinye n'andi ma style, urashaka kuba waranateruwe n'ivyuma, urashaka kuba ugambitse cyangwa ugize iki. Abasigaye ko gusa twereka udutekinike hama twakwigisha n'amategeko bakurikiza, kubera yuko dutegerezwa gukingira abo dufise. Rero kuri edition ya kabiri nibaza yuko abantu urukino twaruteza imbere kugira ngo abantu bashobore kuduserukira hanze no mu competition yo hanze, dushobore kubona abantu bafite amatalent ari benshi. Rero nkahereza nshimira uburongozi bwa ambasade y'Ubushinwa yashoboye kuba ituri inyuma kuva tugitangura. Nkashimira na ministeri yabandanije ituji inyuma, n'abantu novuga n'ama institution yashoboye kutuguma hafi. Rero nkashimira n'ayandi mashyirahamwe yashoboye kugira icyo atereye muri kugira ngo iyi evenement irimo. Murabona yuko ari menshi, sinoyadondora yose ndayamare. Gusa abanyamakuru barakoze igikorwa kinini cyane kugira ngo twese tube turi ngaha. Rero ndashimira abanyamakuru cyane bivuye ku mutima.